nta numwe yoba akamaro k'indero mu gihugu mu iterambere ry'igihugu handero atanyigisho mvuge mu gwaruka n'ingene biga nta terambere dushobora kuzofa twarashikira turavire parcelle mu ingene amashuri atanguye ingene abanyeshuri biga aho bicara hasi atamadirisha haraho twagiye tugasanga abanyeshuri barenga 2000 basanga ibuzu bwa sugumwe butarenga 10 n'ibintu biriko biramera nabi kandi ikintu dushaka gutera urwano uko mingo turiko turayimenyera ko mingo birasanzwe ibintu bitakumye ko mingo birasanzwe rero biriko biraba nabi cyane bigatusanga rero baravuga ngo uburyo ikigo twaragizwe uburyo burategeza kurondera kugira buboneke twararavye nko mu ntara ya Kirundo aho usanga intebe zibuze baba hafi nk'ibihumbi 28 ugasanga intebe imwe ni ibihumbi 30 nuba ko akenewe nk'imiliyoni amajana 140 y'amarundi bw'intara ya Kirundo nk'intebe nk'abana bicare ni munsi y'umuriyaridi naho ufatira ku gihugu nk'umuriyaridi ku ntara imiliyaridi 17 ayo mafaranga ntiyo amenshi uravye bije ubushikiranganje bw'indero bukoresha ibirenga miliyoni amajana 350 kuramwo imiliyoni 17 zo kugura nk'intebe ntivyumvikana kusanga no muri iyo bije amafaranga ngo bushiranje bukoresha munsi ya 5% atabi by'ibikoresho ibigwa mu bikoresho biri munsi ya 5% kandi turavye no muri bije harani mafaranga bavuga bati nayo gukora ibikorwa bene ivyo bafatiye misasire fond propre no kuvuga amahera kuranye amafaranga amakori dutanga imiliyaridi amajana 289 mu mwaka uheze ari miliyaridi amajana 34 no nawo wakozwe ibiki byo byarabuze ko buguramo intebe z'abana b'abarundi bangana kuri mu bushikiranganje bw'iterambere y'abanyagihugu hari miliyaridi 84 ari mu biterambere by'amakomine yayo onyine niyo komine iryo terambere ryo mu komine abana bigira hari mu bajyoshoboka gute hama ikibaje nuko igihugu kikuba caka amadeni endettement intérieur nini imilikarenga miliyaridi 2000 z'amarundi aho ni mu gihugu hagati yose amugasanga karabe miliyaridi 2000 none ayo madeni tuguma dufata gute haba habuze ngo nayo kugura n'intebe basi ko twafashe n'ideni mugabo uvuga uti basi n'abana bicaye heza wo kumva tubarafashe ideni mugabo ubwirwa sanga amashuri akaka arayagayaga none iko deni ryo barifatwa kugira riheze rikora iki turiyo turabwo bya exoneration nico gituma tuvuze tuti harakenewe umuco mu mafaranga ya leta ikoresha turasavye rero affectation budgetaire amafaranga ngene yosubirwamo hageze mu kwezi kwa 12 ko hoba revision budgetaire no kuvuga gusubiramwo kuri amafaranga iyo cyari karakora hanyuma na leta irakwiye uzuramenya ico tutare mission ivyo kwiye gukora vyijejwe nyine tutegeza gukora vya mbere nka bene ivyo ko twe dufata nk'ivyo kuvuga ngo leta kiragura ibigori hariya na hari iyo siyo mission yayo yanyuma nirondera amahera abana par exemple bige heza bige neza ico njo kintu ca mbere ciza kugira mu ndero hanyuma ari inama nshinga amateka nawe nihaguruke iraba amafaranga leta ngene ikoresha turaba ingene biriko birakora nayo bariko bategura budget tumenye igituma ahagiye amaracha nkatagi naya maraporo ingene amafaranga bayakoze ivyo bidakozwe n'ubundi amafaranga azogumanyika tutayabona hanyuma leta igirisekeza iryo ugarukana amafaranga yibwe urabona ko mu kigega ca leta ayateguye kuzogaruka ari mu miliyoni n'utundi ayo ni make cyane umukuru w'igihugu yavuze ya mbere mu Rwanda urwanya gituye n'amafaranga nagaruke mu kigega hanyuma zarakuriho bene ivyo amafaranga bandanya anyuruzwa hubaka ibinabiriya amata mugo mwana w'umuntu aba yicaye mwivu ivyo kunda tugasaba ko n'ubushikiranganje bw'amagega ca leta ubw'intwara hagati mu gihugu n'iterambere n'ubw'indero ko boja hamwe ico kibazo kigatora inyishu nta terambere hariya hasi abana amashuri adakwiye intebe bigiramwo adakwiye ibitabo bidakwiye none twananiwe no kwigisha abana bacu b'igihugu